ubutunzi bw'igihugu buri hanini bufashwe n'ikibanza kinini n'uburimyi, aho usanga ibice birenga 30% ariyo contribution ya secteur ya agriculture. Mugabo ama industry ibice 17 gusa, ama service ari mu 40%. Na ekonomi nimwe ishobora gutera imbere to dépendre des services. Mwarabibonye igihe Covid yatera, ibihugu byose bya dépendre n'ama service byaciye bigira ibibazo. Mugabo ibihugu nk'Ubushinwa biguma bikora, byatumye ekonomi zabo zibira neza. Twifuza rero yuko ibi tuvuga vy'ikawa tutagarukira gusa kudandaza ikawa cafe vert. Ibi tuvuga by'amavoka bitaguma ari discours, tubone ko ari hinguriro rizoza les 2 millions de tonnes tuvuga en 2027 muri programme y'umugambwe, tubibona yuko bizoza biduha amavuta angana gute. Murakoze cyane Nyamiteka usanzwe murongo inama nshinga amateka n'ivyegera byanyu. Kino gitabo tuje kwerekana no munsi kwa ubwa mbere kije gushikirizwa bubaha abashinga amateka ati gifitiye akamaro akahe igihugu. Inama nshinga amateka ko yasanzwe ikora canke twenyene uko twari dusanzwe dukora mu gutunganya neza ingene amafaranga leta yegeranije isuya kandi kuyakoresha mu gushika ku ntumbero tuba twarahawe. Ino document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle nkuko mwariko murabaza ati n'ubwa mbere ije gushikirizwa mu nama nshinga amateka atakamaro kayo nakahe. Nuko iza ifise inkomoko mu bwirizwa isanzwe yerekana ngene dutunganya amafaranga leta ikoresha, loi organique relative aux finances publiques le 20 juin 2022, nayo ikaba yarashizweho iza kutwereka ingene twotunganya neza ingene amafaranga akoreshwa, ariyo ishiraho cyane cyane ibi bya budget programme. Mwari mwabivuze neza yuko ubu atari gutanga amafaranga kuko gutanga amafaranga, tubanza kwerekana ibikorwa n'akamaro kavyo ku bene gihugu imbere yuko dushobora kugabangana amafaranga tuba twegeranije kugira dushobore gushitsa imigambi y'iterambere. Muri iryo bwirizwa tugiye kuraba article ya 19 nivuga icyo twita le débat d'orientation budgétaire, nayo ikigamije hanini nuko tuba twabiteguye uko tuvyumva twebwe nk'abafundi aho twicaye mu biro twakoranye n'abasectoriel, mugabo bigasaba yuko tuza kwegera n'abasanzwe baserukira bene gihugu kugira twumve nabo nyene hanini ivyo twakoze twabikoze neza navyo twibagiye mu vyo bene gihugu bakeneye, kuko amakori n'ibindi byose tubirondera kugira bisubire kandi kuza guteza imbere mwene gihugu. Muri iryo bwirizwa nyene tugiye kuraba article ya 34 na 37 ziravuga neza ko ino document iba ari annexe ya projet de loi de finances, kuko nibanza gukogwa kuko yerekana ibyo tutegekanya gukora mu myaka 3, muga tukerekana n'uburyo ngene tuzobwegeranya muri iyo myaka 3. Tumaze kuyikora rero turaza tukayishikiriza kugira turabe ko atacyo twibagiye, hanyuma turabe na bimwe abene gihugu baba barabatumye ko byo twabifashe tukabikorera ko amabice biza kudufasha rero gutegura leta de cadrage. Leta de cadrage kenshi za yerekana ya mafaranga ngene tuzokuza turayagabangana mu ministeri atandukanye no mu bisata bitandukanye. Si tegeko ni document mugabo ni irakomeye cyane kuko turumva neza kwiherekeza le projet de loi de finances, mugabo tugiye kwiraba neza irerekana les grandes orientations budgétaires. Namba dufise mfatiye nkonkarero kuri no budget turiko turashira mu ngiro aho iri ku miliyaridi 500 zirenga gatoyi, aho twerekana ati ministere kanaki twara ya A, ministere kanaki twara aya A,
ni tugiye gutegura rero cya turaba ati les orientations budgétaires amafaranga hanini yoja hehe dufatiye ku ma document d'office de planification stratégique nka vision na PND kugira dushike muri PND amafaranga twatwara hehe. Irerekana kandi muri rusangi ingene twibaza amafaranga tuzotoza ukuntu azogenda duga naho tuzoyakura, akaca yerekana n'amadepense ku myaka 3 ingene tuzoza tuvuga ati azoja mu mishahara, ayazoja mu bijanye na investissement, azoja muri biens et services, azoja mu transfert n'ibindi. Ivyo byose rero tukabikora tufatiye uko muri rusangi ku isi biriko biragenda, icyo twita la conjoncture économique ku isi, nk'ibi biriko biraba muri Iran na hehe bifise ingaruka iyihe mu myaka 2 canke 3, ibiriko biraba muri Ukraine, kugira twitegure dufate ingingo zo dushoboza guhangana n'ivyo bibazo mu gihe bitaba bituvuye ko, tukaca turabana conjoncture yiwacu mu gihugu ibintu bimeze gute. Ivyo rero tukaca tubikora rero ku myaka 3, ni document rero ku mwaka tuyitegura kugira dufashe gutegura budget y'umwaka tugezemo, tuhejeje tukaca dushira ku wundi mwaka, tukaca twerekana akamaro kayo mwishigwa mu ngiro y'imbona kazoza hamwe na PND. Rero tumaze kuyikora tuca tuyizana kugira tuce tuyiganira ko icyo twavuze ko ari débat d'orientation budgétaire, hanyuma tukaca turabara tugakuramo nyamukuru tuja dushira muri budget tugiye kuzana vuba itegura umwaka wa 2026 ushira umwaka na 2027. Rero ino document ni document hambaye cyane kubijanye n'ingene amafaranga les finances publiques zikoreshwa, kubera iraduserva nka reference mu gutegura l'aide de cadrage nariko ndavuga, ayikanyimika citugida rero muri préparation ya budget kuri expenses 27, kuko duhejeje ngaha tuca dusohora ama envelope kuri chaque ministère, hama bakaca batangura gushira mu mugabo hariho ibintu tuba twumvikanye bitabura muri budget, kuko tuba twavyumvikanye ko kunze gustandukanye. Tukaca turaba kandi yuko ihuye na PND dufise, tukaraba yuko bihuye na vision ivyo turiko turakora. Netuvuge ko dukeneye kuduza umwimbu, hama tuce dusanga turiko tuja mu bintu vyo kwinezereza. Nituvuge yuko dukeneye yuko turonka abana baciye ubwenge, hama dusanga twagiye mu bindi bintu nitwashize ingufu nyinshi ku vya education. Ni kugira discours yacu tugira ifatanye n'ivyo turiko turakora kuri terrain. Rero turasuya kandi tukaraba yuko ivyo twashizemo ama hypothèse, tukaca turaba n'ingene ivyo twashize kugira twegeranye uburyo tubona bihuye. Namba mvuga ko nkeneye miliyardi 400 nzotoza, hari uburyo nahaye obere kugira itoza amakori neza, hari uburyo nahaye amakomine kugira utoza amahera neza, hari uburyo nahaye ministeri ya affaires étrangères na finance kugira isohoke ije kurondera abagwiza tunga baza kuzana amahera mu gihugu. Ivyo rero tukaca tubiraba. Ikindi tuca turaraba yuko ibisata bitandukanye bifise ivyankenerwa kugira bishoboye gukoresha amafaranga, kuko turashobora kuyaronka bikatonera kuyakoresha. Ngira murabibona mu maprojet yari financé par les partenaires, aho tuvuga ko turi kuri 27% kandi amafaranga tuba twamaze kuyaronka. Iyi document rero ifise ibice 4 nyamukuru, kuko imbere yuko twerekana iyo turiko turaja tubanza kwerekana aho dusanzwe tugeze uno munsi. Nico tuca turaba mu gice cya mbere turerekana le contexte macroéconomique, ubu ibijanye n'intunganyo misata bitandukanye by'ubutunzi byifashe gute, kugira twerekana ama indicateur aho tugeze uno munsi. Igice cya kabiri turerekana ingene ubutunzi bw'igihugu bwifashe tuzokwigeranya ama finance publique. Cya gatatu kirerekana rero les priorités stratégiques ndiko ndavuga, twavuze yuko tutegezwa kuduza umwimbu, ni biki turiko turakora mu by'uburimi, ni biki turiko turakora mu bijanye n'umuyagankuba, ni biki turiko turakora bijanye n'ubutare, ni biki turiko turakora ku bijanye n'igisata cy'amagara y'abantu canke ikindero. Ayo ma priorités stratégiques tuba twayaganiriye muri leta, mugabo tuba dukeneye kuronka n'intererano y'iwanyu kugira turabe yuko cyo twakoreye komeze neza. Igice cya nyuma rero
kica cerekana la gestion des risques budgétaires kuko ibyo byose turashobora kubipanga muga tuterekanya ama risque cyo dushiraho n'ama mesure twofata mu gihe bitagenze nkuko twategeza kugira nabyo nyene turabishiramo. Rero mu gice cya mbere rero cyerekana le contexte macroéconomique turerekana uko ibintu byifashe uno munsi n'ivyagiye birahindagurika, tukerekana n'ibiko birakogwa uno munsi muri budget, tukaja twerekana rero n'imyaka itatu ama tukaja dushimikira cyane kuri bya bisata bigwiza umwimbo twita secteur réel, tukaja twerekana ingene tuzohanahana ibidandazwa yaba byo dushora hanze cyangwa ibyo dukura hanze na twebwe muri secteur extérieur, amacha tukatwerekana igisata kijanye n'amafaranga muri secteur monétaire kuko byose bishoboka yo le secteur monétaire nayo itunganijwe neza. Ngire rero muri yo chapitre ya mbere ivuga le contexte macroéconomique cye mvuga ku kijanye na secteur réel. Inkuru nziza dufise nuko les prévisions za croissance kuri imyaka itatu iheze kuva 2023 gushika muri 2025 naho twagiye turahura n'ibibazo bitandukanye, turashoboye gushikana taux de croissance ya 4% kuva 2023 gushika 2025. Muri uno mwaka wa 2025 tuko dutabla kuri taux de croissance ya 4,7. Turabona ko turiko turatera intambwe mu gihe muri 2024 twari kuri 4,1%. Si byinshi cyane muga turabona yuko tutariko turasubira inyuma naho tukongereza ko bukebuke. Ivyo rero byekaba byavuye hanini mu bisata bitandukanye by'igihugu. Tugiye kuraba nk'iyo 4% hizana na hanini wasanga igisata kijanye n'amaservice secteur tertiaire aricyo cyazanye byinshi nk'intererano kuko icyo gisata cyaduze ibice bitanu nibice 7 kwijana, hanyuma igisata cy'amahinguriro ibice 4 bice 4 birenga, hanyuma n'igice kimwe mu by'uburimyi n'ubworozi. Aha icyo nshobora kuvuga kimwe kitameze neza nuko igice gifise abantu benshi bagikoramo cy'uburimyi n'ubworozi murabona ko cyaterereye cyane kandi aricyo dushira mu buryo bwinshi cyane kuko turiko turabe byagiye mu maservice aribyo byazanye byinshi, tukaraba muri secteur secondaire muga l'agriculture na élevage kazana igice kimwe haba hari ikibazo. Nukuvuga yuko aho twategeza gushira ingufu nyinshi cyo twarazizemo nyinshi cyane mugabo nta musaruro byazanye. Byasaba rero yuko byuza gutegekanya turaba ibitagenze neza nibiye kugira dushiye guhindura. Turavye rero kubijanye n'ingene biciro byagiye birifata muri no myaka itatu iheze, twagumye ibiciro byagumye biri hejuru cyane. Kiretse muri 2020 byagabanutse gatoyi muga turavye nko kuva muri 2021 twari kuri taux de croissance ibiciro byari byaduze ibice 8 ibice bitatu 8,3%. Muri 2020 duca tuja kuri 18,9%. Murumva ngene ibiciro byagiye biraduga. 2023 tuja kuri 27,1%. Naho muri 2021 muri 2024 twagabanije gatoyi. Ubu muri 2025 turi kuri 30, turi kuri 29%. Turacyari hejuru cyane kuko ibyo twemeranije mu karere ngaha muri EAC kirazira yuko ibiciro birenze ibice 8 kwijana. Byaraduze ibyo tuko turakora byose rero kugira turabe yuko ibiciro bigabanuka ko biragira ingaruka ku buzima bwa bene gihugu mu gihe imishahara itaduze. Tugiye kuraba ibyo guhanahana ibidandazwa byo dushora hanze n'ibyo twinjiza, nuko ibyo twinjiza biguma ari byinshi cyane gusumba ibyo twebwe dushora hanze. Ibyo rero bikaca bidusaba cyane cyane amahera mvamakungu nayo nyine tudashobora kuronka mu gihe dushoye cyane. Turavye kuva 2023 gushira 2024 no kuvuga twari ibiharuro vyerekana yuko icyo twita balance courante iyo mfashe ibyo twashoye n'ibyo
twashoboye kwinjiza ngaha nuko tubona ko ivyo twinjiza ari byinshi cyane bigaca bituma icyo twita balance courante iba iri négatif de 10,1% en moyenne. Aho ni moyenne muga dufashe 23-24 yari kuri moins 14,5%. 2024-25 yari kuri moins 0,4%. Yaragabanutse gato muri 2025 yari moins 8,2%. Twifuza yuko muri budget 26-27 tuyigabanura gute ni mu gihe tudugije dushora hanze. Hama kubijanye n'amafaranga cyo twimi secteur monétaire, amafaranga muri BRB masse monétaire iba iri en circulation. Nuko ayo mafaranga ukwangana yaraduze ibice 25 birenga kwijana. Aho muri 2023 amahera yari en circulation yari 4,921 milliards. Mugabo 2025 tujya kuri 7,325 milliards. Ayo n'amafaranga BRB yinjiye. Iyo si inkuru nziza mu gihe amafaranga yongerekanye muri ekonomi umwimbu utaduze. Kuko tuca tusanga dufise bikeyi tuza gusuma muga dufise amafaranga menshi nibica bituma rero ibiciro biduka. Kuri no budget ya 25-26 rero naho twashyuye kuyaduza yaduze ibice 17 n'ibice 5 kwijana. Mu gihe twabonye yuko byari byaduze cyane 27,7% umwaka uheze. Naya ma politique de restriction turiko turashiraho kugira tugabanya amahera circulation mu gihe umwimbu utari kuraduka. Hama bica bituma n'ibiciro bigabanuka. Hama ivyo dutegekanya gukora rero en termes de perspective nuko ama projection yacu tuyakora dufatiye ku ma hypothèse afatira kuri no situation duhejeje kubereka nk'igicapo ko hari byo dufise twabonye bitameze neza nibike twokosora kugira tugire dusubire kuri situation twuyobari imeze neza ko murazi yuko dufise programme de stabilisation macroéconomique duhamagarirwa kugabanya bya déficit budgétaire, le taux d'inflation, différentiel ya taux de change entre le marché parallèle na le marché officiel tukayigabanya. Tuca tuyifatanya muri rero gutegura rino budget rero. La situation actuelle murazi ko itameze neza kuko ama indicateur amwe ari rouge. Na bivuze kuri taux d'inflation nyene yari hejuru ya déficit ikaba ari hejuru. Nk'ubu muri le budget révisé twatanguye na budget initial yari mu 400 milliards arenga muga muri budget révisé twari kuri 325 milliards. Ubwigoro bwagiye burakogwa kugira tugabanye déficit. Taux d'inflation murabona ko kuva mu kwezi kwa kane ko mwaka uheze yari kuri 45,6%. Mugabo no munsi tuvugana twabonye kuri 29%. Turabona ko turiko biragenda neza. Le différentiel de taux de change yari mu 8,000 mugabo murabona kuri munsi ya 6,000. Twatanguye avec le différentiel à plus de 150%. Mugabo iri munsi ya 100%. Mugabo urugendo ruracari rurerure bitegezo gukogwa. Rero mu perspective yose turabiraba situation imeze gute no munsi hanyuma tukaca turaba les orientations stratégiques du gouvernement. Orientation stratégique do gouvernement no munsi nuko twifuza ko uburyo bwatororokanijwe bukoreshwa à la base duciye muri ino reforme administrative iri kwirakogwa. Amafaranga akoreshwe hari akoreshwe neza atunganywe neza azana ibintu bihindura ubuzima bw'abene gihugu. Donc turafite des orientations stratégiques gouvernement yashizeho. Hama ivyo byose rero bikaca byerekana ko hazoba ina amélioration globale y'ama principaux indicateurs macroéconomiques. Izi zose nariko ndavuga nitwashira mu ngiro ivyo twumvikanye ngaha tuzotuma haba amélioration. Rero twatwibihaye nk'ihangiro kuri budget 26-27 gushika kuri 28-29. Rero en termes de perspective twabonye yuko utwo dukorera kuri taux de croissance ya 4,7%. Twifuza ko muri en 2026 twoja kuri 5,5%. Kuri la période de 26 gushika 2029 twifuza ko tuzoba turi kuri 6,8%. Kuko mwibuke ko muri vision twifuza kwatenya la croissance à des chiffres
ndazi ko mubimenyereye muvyumva ama discours mugabo tushaka kwevita yuko lo discours yiwacu tugira itandukana n'ivyo turiko turakora kuri terre. Il faut ko biba refléter muri budget turiko turagira. Kandi turizera neza ibiko birakogwa ahatandukanye na cyane dushira ingufu muri secteur industriel. Kuko l'objectif principal ya vision nuko tugira la transformation structurelle ya économie. Nabyo tuvyerekana n'iki? Nuko tugira uburimyi atari bwa bundi bwo kufungura gusa, mbwa tugira uburimyi butuma turonka amafaranga, wa mushuku karonka amafaranga tukanka icyo dufungura, mbwa tukaronka n'ibyo duhingura muri secteur secondaire. Ubu turerekana neza, ibiharo birerekana neza yuko ubutunzi bw'igihugu buri hanini bufashwe n'ikibanza kinini n'uburimyi, aho usanga ibice birenga 30% ariyo contribution ya secteur ya agriculture. Mugabo ama industry ibice 17 gusa, ama service ari mu 40%. Na economy nimwe ishobora gutera imbere to depend de service. Mwarabibonye igihe covid yatera, ibihugu byose bya depend n'ama service byaciye bigira ibibazo. Mugabo ibihugu nk'Ubushinwa biguma bikora, byatumye economy zabo zibira neza. Twifuza rero yuko ibi tuvuga vy'ikawa tutagarukira gusa kudandaza ikawa kafevere. Ibi tuvuga by'amavoka bitaguma ari discours, tubone ko ari hinguriro izoza les 2 millions de tonnes tuvuga en 2027 muri programme y'umugambwe, tubibona yuko bizoza biduha amavuta angana gute akozwe mu ivoka. Bijya bizoba bisigaye nk'amadeshe bizoduha ifumbire, tubibona yuko ari ibintu turiko turakora ko atari ibintu byo mu majambo gusa. Hanyuma bikorero twabo bazana amashira hamwe rero aza gukora ivyo bintu byose. Rero ico gihe twibaza yuko le secteur secondaire ishobora guciterera 14,3%. Aha mwabonye ko yari ifise mu 4,8%. Abari yifata iya mbere mu byo two turakora. Le secteur primaire ive kuri 1% en termes de contribution, ije kuri 6,1%. Tertiaire ize kuri 5,1%. Kuko le secteur tertiaire ni service d'appui yategeza kuza kwapuya l'industrie na agriculture. Ayo nayo ma perspective dufise mu bijyana na taux de croissance. Rero twakoreye ku ma hypothèse ayahe, ni biki twishimikiza ko tuvuga ko ivyo tuzobishikako. Nuko tubona yuko turavye l'environnement ku isi hariyo consolidation ya croissance mondiale. Ku isi muri rusangi muhimbu zoduga, na hari ibibazo bitandukanye, na mubona ari ntambara n'ibiki byose, burya intambara itanga akazi. Amashira hamwe akore byo gukora acaronka akazi. Twebwe rero tuvyungukamo gute? Uno munsi murazi ko ubujya butare cyo twita les minéraux critiques. Uno munsi abimba colta uno munsi barazi yuko bahishije, abimba kasiterite barahishije, kuko nizo bakoresha mu gukora ry'amadrone n'ibiki byose. Niko ndatanga uburoro kugira twerekane aho twoshira ingufu, igituma doshira ingufu mu butare. Kuri no saha tuvugana kuva intambara itangura, le prix ya colta yaraduze, le prix ya kasiterite yaraduze. Ariko mvuga ibintu dusanzwe dufise byotuma inzahabu zaraduze. Mugiye ahandi ari ingorane twe yashobora gucika inyishu, mugabe ivana n'ingene tuvyifatamwo. Nico bituma navuze la consolidation de la croissance mondiale. Ikindi nuko la hausse des principaux produits exportés, tugiye kuraba la projection y'ingene ikawa izo kwifata mu myaka 3, ibiciro biri hejuru. Tugiye kuraba icyayi, tugiye kuraba inzabo n'ibindi byose. Ndiko ndabivuga gutyo kugira tumenye aho twoshira ingufu cyane. Turaza kubibona mu nyuma nitwerekana ama priorité stratégique. Ikindi duza gushimikira ko mu hypothèse nuko tubandanye ibikorwa twatanguye biri muri plan national de développement iri revise. Twavuze yuko tuzogwiza ama pépinière y'ikawa. Il faut pas ko tubikora no mwaka cyo tukabihagarika. Twavuze ko tuzoshikira umwene gihugu mu by'amavuka, tubibandanye. Ivyo byose twamaze gutangura, ne tube babantu twama turiko turatangura ngo kubera ngo twavyumvise hirya no hino nibiki. Ibi bya intensification ni exemple, intensification ya production agricole irige. Ibyo tuvuga ko tuzogira indi saison bibe ibintu biboneka. Ari umushinga amateka murambona misi yose
ngaha hari kuri tele atanga imashini agira iki nibijya dushaka kubandanya dushikira abantu amapompe amamotopompe nibiki nivyo dukeneye kubona biza biduza umwimbo kudiversifya ivyo dushora hanze ntituzokwama turiko turahanga amasi kawa gusa n'icyayi ubu twabonye ko twashize kwivuka mugabo nibiki biriko birakogwa kugira tu develop iyo chaîne de valeur. L'augmentation ya production minière murabona ko ingufu ziko zirashigwa cyane ku butare dusanzwe dufise mu gushikira ama cooperative y'abajeune naho tugikoresha amaboko n'umunsi muga turabona yuko dushizemo ingufu tukagura ama excavateur tukagura ibiki bizotuma tuduza umwimbu kandi biharuro biko biratwereka yuko biko biratanga umusaruro. Ikindi ni promotion des projets zo muri secteur privé kuko leta nishobora gukora byose nibishobora gukunda. Il faut yuko aba privé bariko barazana tubashigikira muvyo bariko barakora. Ivyo byose rero bizoca bidufasha kuduza umwimbu. Kubijanye no gushora rero hanze muri iyi myaka 3 26 gushika 2029 nuko twifuza kubona balance de paiement ko turacyafise deficit mwabibonye muga tuyigabanye imanukije kuri 3,2% uriye yuko tuguma hari hejuru. Kubijanye na secteur monétaire y'amafaranga mwabonye tuguma twinjecta muri economy menshi la masse monétaire yo turiko tuyarura turabiye kuri PIB il faut que tu stabilise au moins par rapport à 44%. Namba dufise PIB ya 5,000 milliards. Il faut que la masse monétaire en circulation tu stabilise à 44%. Yari kuri 49,9% kuko twabonye ko bica bikreya ingorane bijanye no kuduza ibiciro. Aha navuze ya masse monétaire M3 ku basanzwe babazi aya ma indicateur barazi icyo tuko turavuga. Hanyuma rero twari twabonye yuko iri hejuru cyane ifoko tubandanya tuyigabanya naho iduga mugabo twirasiye yuko ijya mu masecteur akenewe. Hanyuma amadeni leta rero isanzwe l'administration centrale ifitiye abantu abakiriya abafournisseurs bayo iri exprimer en PIB en moyenne iri kuri 19,6%. Ingene yevoliwa kuko twari kuri 5,353 milliards ubu tugeze kuri 6,245 milliards. Ayo nama créance nette sur l'administration centrale. Il faut rero ko tuyimetriza rero tukametriza le financement de l'économie nituyifinance tujya kwiruka muri BRB ati imama avance ko muri ya programme de stabilisation macroéconomique twavuze yuko no mwaka turimo les avances za BRB zitarenza 10% y'amarosete itwinjije umwaka uheze. Hanyuma 2027 muri stabilisation macro tuvuga ko tudasubira gusaba amafaranga muri BRB kuko tuvuze kujya muri BRB iduha ijya imanuka hajya muri kavika igatora amabiye ikashira muri economie ce qui n'est pas une bonne chose. Il faut que tukora tugira recours kuri système financier classique kugira do finance notre économie. Kubera iki tugiye hariya hari ikiguzi iyo rero bagwaye amafaranga afise ikiguzi n'ingene yarekoresha rero urashiramwo uriyumvira muga tugiye kuyatora muri BRB yaduha kuko ni argent facile muga irafise impact kuko ni création monétaire. Hanyuma il faut que dustabilize rero les engagements publics tureke kwiruka mu bintu byose à la fois. No munsi tujye mu kiraro ejo tujye mu biki tujye muri stade tujye muri centre de santé tujye mu biki twevite kunaviga vu cyangwa tugende mu bintu byinshi à la fois. Il faut que tugira ama priorité hama natwe tukaza tuyo to evaluate. Chapitre ya kabiri nayo rero irerekana rero l'évolution des finances publiques. Iyi myaka 3 les dépenses publiques zagiye zirevoliwa gute twabananije tuduza ama dépenses tuce turaba amarosete eske nayo yarakurikiye hama tuce turaba lo déficit byazanye hama dusubire turabe na dette publique kuko ivyo byose turiko turakora udafinashije economy para amafaranga yo uzofata ideni cyangwa uzogenda usaba avance. Rero recette publique
en moyenne kuri kuva muri 2020 gushika 2025 zaguma ziduga en moyenne de 22,4%.